Nasi, Fanta tonic na gym tonic ni iryoshe kurusha iyindi. Tonic na gym tonic. Gym tonic ni iryoshe gose. Eric, Fanta tonic na gym tonic ni iyihe ku bwawe iryoshe? Citro ni iryoshe. Sinayivuze ngo navuze Fanta tonic na gym tonic ni iryoshe. Tonic. Iryoshe nyamba bavuze yitwa nde gym tonic gym tonic ari iryoshe gose kurusha ko ari ifise akanova. Bakunzi wa Magic TV mubeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minouche ikiganiro sikindi ni quiz twakoranye n'abanyagihugu ndibaza ko mutameretse kubona dukora n'abanyagihugu mwari merukiye aba star muganda bijeje ko ni iza kubiryoshe cyane na cancane ko ari week ya Saint Valentin mugumemo mumvirize cy'abanyagihugu na cancane bibaza kuri Saint Valentin ama ikindi naco utarakora subscribe please dukora ibi byose kugira uyikore kugira tugomwe uyikore please turacakora kugira mushime turabakunda cyane murabizi merci beaucoup. Nasi, Fanta tonic na gym tonic ni iryoshe kurusha iyindi. Tonic na gym tonic. Gym tonic ni iryoshe gose. Eric, Fanta tonic na gym tonic ni iyihe ku bwawe iryoshe? Citro ni iryoshe. Sinayivuze ngo navuze Fanta tonic na gym tonic ni iryoshe. Tonic. Francine ndashaka kumbwire Fanta gym tonic na tonic ni iryoshe. Tonic na tonic. Tonic na gym tonic ni iyihe Fanta iryoshe muri izo zibiri? Tonic. Shabani ndashaka kumbwire Fanta tonic na gym tonic ni iryoshe kurusha iyindi. Jewe Fanta ndyohera ni tonic. Ko gym tonic ntayo ndangwa n'umusi n'umwe. Fanta tonic na gym tonic ni iryoshe muri izo zibiri. Tonic. Fanta tonic na gym tonic ni iryoshe kuno. Fanta tonic na gym tonic. Kuvuga byose nibaza yuko muzo Fanta iryoshe tonic ibishe iryoshe nyamba bavuze yitwa nde gym tonic ari iryoshe gose kurusha ko ari ifise akanova. Leonidas ndashaka kumbwire Fanta tonic na gym tonic ni iryoshe. Gym tonic na tonic. Haryoshe tonic. Ikibazo cya kabiri Manasi itariki 30 z'ukwa mbere twari ku munsi wa gatandatu ku bwawe 30 z'uku kwa kabiri tuzoba turi kwa kangahe? 30 ntazibaho. Ikibazo cya kabiri itariki 30 z'ukwa mbere twari kwa gatandatu ku bwawe itariki 30 z'ukwa kabiri tuzoba turi kwa kangahe? Tuzoba turi kuwa mbere. Ndashaka kumbwira itariki 30 z'ukwa mbere twari ku munsi wa gatandatu ubiravye ku 30 z'ukwa kabiri tuzoba turi kwa kangahe? Kwa Mungu kuwa mbere kwa gatanu 30 z'ukwa kabiri. No. Kwa gatanu. Ikibazo cya kabiri ndashaka kumbwira itariki 30 z'ukwa kabiri hari kwa gatanu z'ukwa mbere hari kwa gatandatu ku bwawe 30 z'ukwa kabiri aziba ari itariki zingahe? Kubwi wanje. Cenda zifatwa ko zizoba ari 30 nyine kuko kasubire mu kibazo sinagoje itariki navuze ati itariki 30 navuze nakubari ati itariki 30 z'ukwa mbere hari kwa gatandatu ku bwawe 30 z'ukwa kabiri aziba ari kwa kangahe? Kwa Mungu kuwa mbere cyangwa kuwa kane aziba kwa kangahe? Z'ukwa kabiri aziba ari kwa kangahe? Kuko kwa mbere hari kwa gatandatu ubiravye izuka aziba ari kwa kangahe? Hari kwa gatandatu zizoba ari vendredi. Polisera ndashaka kumbwira itariki 30 z'ukwa mbere twari kwa gatandatu ku bwa 30 z'ukwa kabiri tuzoba turi kwa mbere tuzoba turi kwa gatandatu tuzoba kuri kwa Mungu ubiravye cyane tuzoba turi kwa gatanu ubona tuzoba turi kwa kangahe? Tuzoba tuzoba turi kwa gatanu. Ikibazo cya kabiri itariki 30 z'ukwa mbere hari ku munsi wa gatandatu ku bwa 30 z'ukwa kabiri ubona zo bari kwa kangahe? Itariki 30 z'ukwa mbere kwa gane
itariki 30 z'ukwa kabiri umenga ziba ziri ku wa mbere. Ikibazo cya kabiri ndashaka kumbwira itariki 30 z'ukwa mbere hari ku munsi wa gatandatu ku bwawe uravye 30 z'ukwa kabiri hazoba ari kwa kangahe kwa Mungu kwa mbere 30 z'ukwa kabiri hazoba ari kwa kangahe kurumva ari kwa gatandatu ubiravye bazoba ari kwa kangahe hazoba kwa gatatu. Yego. Ikibazo cya nyuma kivuga ngo wumvise Saint Valentin ku bwawe wumvike jewe kubwiwanje ndaryoherwa nk'afise nk'umufasha ntegereza kugenda tugasangira uwo munsi kubera niwo nka jewe iyo tariki naho twatanguye gukundanirako. Yego. hari ico byaguhaye kugira utangwe gukundana nawe uwo munsi? Byarampaye courage. Urakoze cyane. Sawa na mwebwe. Ikibazo cya nyuma wumvise Saint Valentin wumvike? Ndumva umunezero. Yego. Je numva nezerewe ko mbonye nk'umugabo wanje anzaniye agashurwe ka Saint Valentin cyanjyohego. Urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma nshaka kumbwira iyo bavuze ngo Saint Valentin wumva umengo bavuze iki? Wumvise ngo Saint Valentin bawumvise? Yo inumvise mu Saint Valentin banumvise yuko ari umunsi mukuru w'abakundana nka je afise nk'umushimba ashaka nkaho mukunda gose kwera mba ndamwiyumvamwo camwe ndamukunda gose naho ico gituma cataze uwo munsi mukuru wa Saint Valentin. Urakoze cyane. Nawe urakoze. Ikibazo cya nyuma wumvise Saint Valentin wumvike? Saint Valentin n'umunsi mukuru wo gukundana. Wo gukundana? Urumva naho utabukundanye hageze ucukundana? Oya. Aya ntucukundana. Bivana n'ibyo aribyo. Urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma wumvise Saint Valentin wumvike? Wumvise ngo Saint Valentin wumvike? N'abantu baba bakundanye. N'abantu baba bakundanye nibo bita ba Saint Valentin. Urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma ni iki kivuga ngo wumvise Saint Valentin ubumvike wewe? Je numva ko ari umunsi mukuru w'abakundana. Yego nukuri. Urakoze cyane. Merci nawe. Ikibazo cya nyuma kivuga iyo wumvise Saint Valentin wewe wumvike? Umunsi wa Saint Valentin. Bari umunsi w'abakundana. Yego. Nico wumva gusa? Nico numva umunsi noca niyumvira yuko gukundana si ukuvuga rero ngo ni ukuvuga ngo umukobwa n'umuhungu. Oya, je ndibaza yuko uwo munsi wagenweho uvuye kwijambo ngira ryo bivuye ku masengesho. Yego. Urakoze cyane. Yego na urakoze.